nitwa Oswalde Nshimirimana nkaba sanzwe umupasitori mw'ishengero rya Shama Temple Fellowship paruwase Mukaza. Urakoze gose kumbaza kino kibazo c'inkoramutima aho mbajije uti ni ku myaka ingahe umwana yobwirwa ubutumwa bwiza. Vy'ukuri umuntu umwe yitwa umupasitori yabayeho yitwa Charles Spurgeon niwe yavuze ati umwana w'imyaka 5 igihe yigishijwe neza ubutumwa bwiza arashobora kuvuga bwa kabiri kujya kukuze k'umuntu akuze bishika nawe akizera ubutumwa bwiza igihe abwumvise neza. Rero umwana akwiye ubutumwa bwiza ku myaka iyo ari yo yose, no kuvuga kuva umwana akivuka mbere naho yoba akiri munda arakwiye kumva iyo environnement y'ubutumwa bwiza buvugirwa mu muryango w'abavyeyi bakabwumva kuko biramugira ko inkurikizi gose. Rero ubutumwa bwiza umwana akwiye kubwirwa ku myaka yose. Kubera iki? Kubera ko Imana niyo izi ubwa mbere hoho iminsi umwana azomara. Mugabo cya kabiri umwana kugira ngo yemere ubutumwa bwiza ni Imana izi igihe gikwiye umutima wiwe uzoba witeguriye kwakira ukuri kw'ivy'Imana, ijambo ry'Imana. None ko tazi rero igihe umutima uzoba wugururiye kwakira ijambo ry'Imana akwiye kubwirwa igihe cyose kugira ngo avyitegurire, kuko si twebwe si umuntu yemeza umwana ivyerekeye ivyaha vyiwe. Uruhara rwacu nuko tubabwira ubutumwa bwiza, hanyuma mwemu niwe yemeza umwana ko ari umunyavyaha, hanyuma agahitamo gukurikira Kristo Yesu. Mugabo kandi umwana arakeneye kubwira ubutumwa bwiza kuko erega n'umunyavyaha, kandi ntidukora ivyaha kubera dukuze, dukora ivyaha kubera tuvukana kamere y'icaha, ugushaka gukora icaha muri twebwe. Usomye mu Baroma igice ca 3:23 havuga hati bose bakoze ivyaha nibashikira ubwiza bw'Imana. Rero bose abakuze barimwo n'abana barimwo usomye uwo murongo. Rero umwana kandi arakeneye Yesu Kristo, ko urumva ko ari umunyavyaha, kandi Yesu niwe nyishu ku munyavyaha wese, uko niwe yaje mw'isi arapfa kugira ngo arihe umwenda w'ibicumuro byacu. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'ishirahamwe ryo ubutumwa bwiza mu bana ku isi berekanye yuko igice kimwe abana kuva ku myaka kuva bakivura ku myaka 4 igice kimwe arico cemera kwakira ubutumwa bwiza. Mugabo kuva ku myaka 4 ku myaka 14 aba bice 85 nibo bakira ubutumwa bwiza, hanyuma abana kuva ku myaka 15 kugera ku myaka 30 ibice 10% nibo bakira ubutumwa bwiza. Hama kuva mu myaka 30 kubandanya ibice 4 nivyo vyakira ubutumwa bwiza. Vy'ukuri umwigisha wa mbere w'umwana n'umuvyeyi wiwe. Ahantu hambere akwiye kumva ubutumwa bwiza umwana ni mu muryango. Ahasigaye hose nabaza gushikikira abavyeyi, aho mvuze ku rusengero, aho mvuze ku ishure he, abandi bose baza bashimangira baterera kuvyo umwana yakiriye hehe mu muryango. Hari ikintu twibagira, harya umwana arinze agera ahantu yizere umwami Yesu akamenya ubutumwa bwiza ntababwumvise rimwe, n'urugendo rwo gwarabaye wo kumva kimwe n'ikindi, hama umunsi umwe akavuga ati yewe numva nkeneye kwakira ubutumwa bwiza. Ndibuka umunsi umwe umwana wanje, umunsi umwe twe turasengera hamwe muhira n'umwana, turamubwira ijambo ry'Imana, turamubwira ubutumwa bwiza. Mugo umunsi umwe kwa Mungu tugomba kuza ku rusengero yatwaje ikibazo gikomeye cyane. Yatubwiye ati papa, ni gute Yesu yinjira mu mutima w'umuntu? Ati kandi ubwire ko nawe ni gute Yesu yinjiye mu mutima wawe. Ndiyumvira yuko aho gatondo siho gatondo ari yumvise ayo majambo, yanabimbwiye mu gatondo wanagomba atavye namubwiye. Mugabo niyumvira yuko iryo joro amajambo yumvise tumubwira ubuzima yatubonanye bwagarutse mu vyumviro vyiwe, hama tubaza ikibazo nk'ico. Rero abavyeyi nibo ba mbere bigisha bakubwira ubutumwa bwiza abana babo.